Yesu ashimwe cyane ndabaramukije abakunzi mwese mukunze gukurikira ibiganiro bica kuri Heritage TV. Ku mazina nitwa Pasteur Landré Bukuru, kabashimira Imana kano karyo keza tugomba dusangire ijambo ryayo. Uno munsi Imana ijambo yashyize ku mutima nifuza ko dusangira ni ijambo tugiye kuyaga ryitwa agape. Birashoboka akaba ari ryo rya mbere wumvise ijambo agape, ariko agape risigura mu Kigiriki urukundo. Mugango manabereke imbere ko tuvugana agape, inkundo ziri gutatu. Inkundo ziri gutatu. Hari ubwoko butatu bw'inkundo. Imbere ko nza kuvuga urukundo rugira gatatu ariko gwitwa agape, ngo mamaze kwanza ndababwire ubwo bwoko bw'inkundo zitatu. Ubwoko bwa mbere bw'urukundo ni urukundo bita eros. Eros ni urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore. Kenshi urwo rukundo ruhagaze uburyo ushima umugore ingene ateye, amataye, ten yiwe yo ku mubiri, eka rujya rukundo rutuma wumva ukwezwe ukifuza umugabo cyangwa ukifuza umugore. Ruvuga rero urwo rukundo rwitwa eros ni urukundo ruhagaze ku bigumbagumba. Ni urukundo uraba umuntu ukamushima ufatiye ku kungene ateye, ku ntasa, bigatuma wumva umengo uwo mwifuza. Rero ubwo n'urukundo kenshi tubonera ku mugabo n'umugore bita eros. Eros rero ni urukundo udashobora kujustifia, ushobora gutahuza umuntu mu majambo, usanga na wowe bikurenze ukumva umuntu uramukunze, murahuye muri vire ntuzi yaba mugabo uramukunze ku buryo niyo arenganye ugenda urahindukira ukamuraba ukuntu ateye. Rero ico kintu kigusunika kumva ukunze umukobwa, kumva ukunze umugabo, nico bita eros. Nugo rukundo rero rutuma mu bantu benshi bari ku isi harimo umwe usibla ukavuga uti uyu muntu ndumva ko yombera umugabo, ndumva ko yombera umugore. Rero ubwo nugo rukundo rwa mbere sobanuye muri aya majambo kugira ngo abataruzi barumenye. Eros nugo rukundo rero ruri hagati y'abubakanye canke abifuza kugira umugambi wo kubana. Urukundo rugira kabiri ni urukundo bita fila. Urunago ni rumwe ruri hagati y'abagenzi. Ubwo rukundo rero ruhagaze ku kintu muba mumariraniye. Ni ukuvuga ngo ni rwa rukundo ukunda uwo mukorana ku kazi, canke ukunda uwo mwigana, canke ukunda uwo musengera hamwe, ugasanga ni rwa rukundo kubera naka yigeze kugufasha, ukumva ko mwiyumvamwo, ukumva ko mwobandanya ubucuti. Rero urwo rukundo ruri bita filia ni urukundo ruri hagati y'abagenzi, abantu mwigana, abantu mukorana, abantu musangiye akazi, ugasanga harabaye ubucuti burenze ku buryo atandwi yohera mudatemberaniye canke mutagiye kuramukanya. Ubwo rero n'urukundo bita filia rugira kabiri. Urukundo rwa gatatu ariko ngomba ntebeko cane ni urukundo bita agape. Agape rero ni urukundo rwogo rutandukanye n'urugwitwa eros n'urugwitwa filia, kuko rwogo ni urukundo rudafite icyo rufatiye ko na kimwe. Ni rwa rukundo Imana yadukunze nkuko dushobora kubisoma ngaha muri Yohani 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi. Iri jambo ngo kuko urukundo mutahure ko ari rwa rukundo bita agape. Urukundo Imana yakunze abari mu isi si rwa rukundo bita eros, si rwa rukundo bitwa filia, ni urukundo bita agape. Ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngumwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Urukundo rero bita agape nugo rukundo Imana yadukunze, aho kera tukira abanyabyaha yarungitse umwana wayo kugira ngo adupfire. Ni urukundo rero ruri hejuru y'izo nkundo zose. Ni urukundo kandi nk'abana b'Imana Imana yiteze ko tugaragaza muri bene wacu. Yesu yadukunze ataca afatiyeko. Yadukunze adafatiye ku kugororoka kwacu, adafatiye ku kuntu dusa, yakunze abirabure, akunda abari mu isi, akunda n'ibiri mu isi arabikunda. Haleluya. Ubwo rukundo rero atandukanye na rwa rundi rw'abagenzi, kuko umugenzi washaka kumukunda kubera uzica kumariye, umugenzi washaka kumukunda kuko ubuzi ko kumbure umwiteze ko akazi, ugasanga mu rukundo ukunda umugenzi wawe hari ico umwitezeko. Mugabo mutahure ko Imana yoyo
uru rukundo yadukunze nta kintu na kimwe yari twitezeko, nta kintu na kimwe yari ishaka kuturonderako uretse kudukunda gusa. Haleluya. Yadukunze tukira abanyabyaha, yagaragaje urwo rukundo kuri twebwe igihe twarabahakanyi, igihe twarabansi b'Imana. Imana irungi ku mwana wayo aradupfira, none uyu munsi muri we turabagororotsi kubwo kwizera. Rero ngomba ndababwire ko uru rukundo Imana idukunda n'urukundo ruri hejuru y'izindi nkundo zose. Umuntu wo mukunda kubera yakwitabiye mu rubanza rwawe, umuntu wo mukunda kubera hari ico umwitezeko, ariko Imana ntigukunda kubera hari citwa ikwitezeko. Imana igukunda sans condition. Muri make rero agape n'urukundo rutagira condition, n'urukundo rutagira ico rugusaba gukora. Urabizi uyu munsi uri kuraraba abantu ngene baterera imanza, wo kwibaza ngo n'urukundo, mugabo ugiye kuraba umuntu aguterera mu rubanza kugira ngo nawe niyagira urubanza uzomufashe. Murumva ko urukundo abantu bakundana hagati yabo ruba rufise ikintu ruhagazeko, kuko no mu jambo ry'ikirundi bariko baravuga ngo agapfuni ngo kabagara ubumwe ngo nakarenge. Bisigura ngo ako karenge kahabuze ubugenzi burahagarara. Utaje kundamutsa sindakuramutsa, utanterereye mu rubanza naje sinzoruguterera, utangendeye naje sinzokugendera. Ubwo n'urukundo bita filia kwa rundi ruri hagati y'abagenzi. Reka turabe n'urukundo bita eros. Eros nago ni rwa rukundo nkuko nabivuze rw'abakundana. Iyo umuntu akubwiye ngo ndagukunda, dufata umuhungu akabwira umukobwa ati ndagukunda, hari ikintu aba ariko ararondera. Kumbura arondera umubiri wawe ko muryamana, kumbura arondera ubucuti ko mushobora kugira amahiyaje ukazomuvyarira abana. Rumva izo nkundo zose zirafise ikintu zihuriyeko caho uba witeze ikintu wundi nawe agukorera. Nuvuga ngo si urukundo ruri gratuit. Izo nkundo zibiri ziri navuze eros na filia ni nkundo iyo umuntu azigaragaje aba afise ico yiteze, aba afise ikintu aba akeneye. Mugabo uru rukundo rero agape aho rutandukaniye n'izo zibiri nuko gogo nta condition. Haleluya. Imana ntiyadukunze kugira ngo hagire ico tuyikoreye. Imana ntiyadukunze kubera turabagororotsi, yadukunze tukira abanyabyaha. Hama ikintu kindyohera uru rukundo Imana ikunda ab'isi n'urukundo rwatumye itanga umwana yari yifise w'ikinege, iramutanga. Ninde muri aba bantu bo kwisi yorekura umwana w'ikinege wiwe akamutanga nk'icungu ya benshi, akamutanga kugira ngo apfire abantu? Mugabo Yesu yaritanze ku musaraba kubera urukundo yadukunze, aritanga wese. Baramwica, baramucumita, baramugirira nabi kugira ngo aturokore. Rero uru rukundo n'urukundo rurimo sacrifice. Urukundo bita agape n'urukundo rurimo kwitanga, aho atavya wowe ugifise wumva ko n'ibyawo wobitanga kubw'abandi kandi ukabitanga ataco witeze en retour. Yesu ashimwe cyane. Rero ngoma ndababaze tukiri ngaha, niba turaba Kristo ubwo by'ukuri turakunda ta condition, ubwo mu rushengero turitanga, kuko uru rukundo Imana yadukunze rwatumye itanga. Nuvuga ngo urukundo bita agape rugaragazwa no kwitanga, rurangwa no kwitanga. Nushobora kuvuga ko ukunda mwene data utitangira mwene data. Nushobora kuvuga ko ufise agape muri wewe, urukundo Imana yadukunze, mu gihe ubona umuntu ari mu kibazo ntagire ico umufasha. Gihe kimwe Yesu araciye umugana aravuga umuntu yariko arava mu nzira Yerusalemu amanuka agwa mu maboko y'abambuzi, baramukubita hakwa gupfa. Hanyuma ari ku nzira ariko arasambagirika, ngo wa mbere haciye yari umurewi. Umurewi nawe n'uyu twogereranya uyu munsi ari muri clan y'abakozi b'Imana canke abapastori. Uwo muntu byari sanse kuba atahura ikibazo wundi arimo. Uwa mbere yararenganye aramuraba aribandaniriza. Uwa kabiri ngo yarenganye yari umuherezi. N'uwo muherezi nyene hakugira ico afashije uwo muntu asanze ku nzira, nawe nyene yararenganye. Ariko haca haza uwa gatatu yitwa umusamariya. Umusamariya nawe ugiye kuraba n'abantu bari symbolize nk'abapagani, n'abantu batari mu isezerano ry'Imana. We wabonye uwo mugenzi ari mu kibazo ntiyarenganya, ahubwo byamuteye impuwe, aramufasha ataco yiteze, aramujana, aramuvuza, aranamurihira amafaranga yose bamusabye kwa muganga. Yesu yaracarangiza abaza ngo none mwibaza ko muri abo batatu ari inde yagaragaje ko ari umugenzi w'uyu muntu?
murumva mwese ko ari uwo muntu bita umusamariya. Rero birababaza cyane Imana kubona abo twita ko ari intakebwa, abo twita ko ari abapagana, abo twita ko ari abasamariya aribo baturusha urukundo twebwe abana b'Imana, twebwe abakozi b'Imana tutanagira. Ugasanga hagati mu ishengero ntidufashanya, hagati mu ishengero umuntu araza yambaye ikamambiri imwe ntigera yambara ibirato, wowe ufise ibirato birenga 3, ufise impuzu zirenga 4, mugabo ukabona umuntu afise ikibazo adafise impuzu mu shengero ukabirabisha amaso umugani ntagire ico bikorako. Yakobo niwe yavuze ngo mbega byo mariki kubwira umuntu ashonje ngo genda ususuruke ngo Imana iri kumwe nawe utamuhaye ico afungura. Bantu b'Imana tureke gukunda ku majambo ariko twerekana urukundo nkuru nyene Imana yatweretse muri Kristo Yesu aho yitanze atiziganya. Ngoma ndabatera intege ndababwire ngo nimba dukijijwe mumenye ko Imana ari urukundo. Imana ntifise urukundo ahubwo yonyine ubwayo n'urukundo. Rero nimba twara yakiriye mu buzima bwacu twakiriye agape. Enda rero muze tugaragaze ugo rukundo mu bikorwa. Ntidukunde gusa mu majambo. Abakizwa duseye dukunda mu majambo. Turabwira abantu ko tubakunda, turabwira abantu ko Imana yacu ari urukundo, ariko hagera kuraba ivyamwa ugasanga nta kintu na kimwe tuko turamarira societe. Mugiye mukaraba nko mu mpimba abantu benshi bagemura usanga ari abantu badafise ukwizera nko dufise. Ugiye ukaraba hajya kuri Avenue de la Mission hari abana bari mu mabarabara ariko abakristo turarengana dufise amabibiriya ntihagire ikintu na kimwe tubafasha. Mungu gwacu usanga abarabu bibereye mu yandi madini atari y'abakristo barinamura bakabaha imikata abana bo mwibarabara bakabafasha. Nuvuga ngo rero abasamariya baraturusha urukundo twebwe abaherezi twebwe abarewe. Yesu adufashe. Haleluya. Vuza abaherezi n'abarewi nshatse gusobanura twebwe abantu bari mu isezerano ry'Imana. Ariko biragahera ko abasamariya bo turusha urukundo. Enda nimuze nk'abana b'Imana nkuko muri Efeso 5 umurongo wa mbere, igitabo c'abanyefeso 5 umurongo wa mbere avuga ngo twigane Imana nk'abanikunda. Uku kuntu Imana nyene yagaragaje urukundo igatanga umwana wayo, namwe nimuze tuyigireko tugaragaze urukundo mu kwitanga no gutanga imibiri yacu nk'ibimazi bizima no gutanga ivyo Imana yaduhezagije ku bwa bene data. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iyi agape kandi turayibona mu gitabo c'abaroma igice ca 5 umurongo w'8 aho Bibiliya ivuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukira abanyabyaha. Uru rukundo, iyi dimension y'urukundo iratandukanye cyane na rya rukundo rw'umugabo n'umugore. Kuko umugabo n'umugore iyo bariko arasezerana bavuga ngo tuzokundana gushika urupfu rudutandukanije. Mugabo urwo rupfu rugeze kubatandukanya ba bantu bakundana nta numwe avuga ati kubera nakunda madamu reka naje mu mpambane hamwe nawe, ko nkunda umugabo reka naje mu mpambane hamwe nabo. Ahubwo hageze kumva umugore ararira agasezera mugabo wewe akaguma ari muzima. Mugabo Yesu wewe biratandukanye n'ugo rukundo, kuko Yesu wewe yaremeye arapfa mu gishingo cacu, yaremeye aradupfira. Haleluya. Rero iyo umuntu ariko aravuga ngo ndagukunda uzi umubaza ati mbega kunkunda urashaka kumfira, mbega kunkunda urashaka kwitanga nk'uko Kristo yitanze. Iyi ni dimension y'urukundo atabana b'abantu bashobora kwerekana kiretse Imana ibikoreye muri twebwe. Haleluya. Bibivuga ngo dushoboza byose na Kristo aduinkomezi. Kristo niwe adushoboza kugira ugo rukundo rutafise ico rufatiye ko, ugo rukundo gwitanga, ugo rukundo rutigungirako. Haleluya. Rero ngaha mu Baroma 5 bavuze ngo umurongo 8 ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo idukunda kuko Kristo yadupfiriye tukira abanyabyaha. Ndakunda ijambo kubera Kristo murumva ko yadukunze tukira abanyabyaha. Ntiyadukunze dutanguye kuba abagororotsi, ntiyadukunze dutanguye kuba bakizwa. Kera tukira abansi bayo, tukira abahakanyi, urukundo rw'Imana rwaguma ruri kuri twebwe. Haleluya. Ariko uyu munsi umuntu mukugira ngo agukunde abanza kuraba yuko uri ntore, abanza kuraba yuko uri umugororotsi. Ariko Imana urukundo rwayo ntigwarobanuye ku butoni, yakunze abanyabyaha, yakunze abansi b'umusaraba, yakunze abapfumu n'abarozi, yakunze imaraya, abaresibienne, aba homosexuel, abo bantu Imana ngo yabakunze kuva kera. Yesu ashimwe cyane. Ndetse na Bibiliya iravuga ngo Imana kubw'urukundo rwayo ituma igwishiriza imvura ababi n'abeza. Ariko uyu munsi urukundo rwa benshi rurarobanura ku butoni.
umuntu mukunda kubera muva ku mutumba umwe, umuntu mukunda kubera musangiye akazi, umuntu mukunda kubera yize, umuntu mukunda kubera afise amakarite runaka, ariko Imana murabe ngo yadukunze tukiri abanyabyaha, tukiri abahakanyi, tukiri mushayo y'ibyaha, ngo Imana yaradukunda. Imana ishimwe cyane. Iyi rero niyo bita agape, urukundo rutadiscrimina, urukundo rutarobanura ku butoni, urukundo rudafatiye ku kugororoka kwacu, urukundo ruri inconditionnel. Yesu ashimwe cyane. Ahandi hantu tubona uru rukundo bita agape ni muri Yohani wa mbere igice cya 4 umurongo w'10. Haravuga ngo iki nico kirimwo urukundo, si uko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Aha naho barongeye ko yuko si twe twabanje gukunda Imana. Oh haleluya. Iyo ubonye umuntu ariko ariyemera ngo je ndakunda Imana, uzumenye ko si wowe wabanje gukunda Imana, ngo niyo yabanje kugukunda. Imana yabanje kudukunda. Nico gituma uyu munsi nta bikorwa na bimwe wokora byo kwimpressiona Imana. Nta bikorwa na bimwe wokora byotuma Imana yongereza urukundo igukunda. Nta bikorwa na bimwe byo wokora byotuma urukundo rw'Imana rugwira kuri wewe. Imana iragukunda uri mu ntege nke, iranagukunda uri mu bugororotsi. Aha nico birivuze ngo suko twebwe twakunze Imana, ariko nuko ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Ngoma ndakubwire wowe wama wicira urubanza uvuga ati jewe ndi umunywarumogi, ndi maraya, ndisambanya, kumbura Imana n'inkunda. Ngoma ndakubwire ngo Imana iragukunda. Iragukunda idafatiye ku kugororoka kwawe, iragukunda idafatiye ku dini usengeramwo, iragukunda idafatiye ku kuntu uteye, iragukunda inconditionnellement. Yesu ashimwe cyane. Ahandi hantu tubona urukundo bita agape ni muri Yohani wa mbere igice cya 4 umurongo wa 11. Haravuga ngo abo nkunda, ko Imana yadukunze ityo, natwe dukwiye gukundana. Ko Imana yemeye igatanga umwana wayo, ikitanga ubwayo ku musaraba ku bwacu, ngo natwe dukwiye gukundana. Dukwiye gukundana uko nyine Imana yadukunze. Dukwiye gukundana tudafatiye ku bwoko, tudafatiye ku gitsina, tudafatiye ku mutumba umuntu avukako, tudafatiye ku rushengero. Birambabaza uyu munsi uza wumva umuntu akubwira ngo uje ngo ko adasengera aho sengera, ngo ndushobora kuramukanya. Kubera je nsengera mu rushengero rwa A, nirinze kuvuga amazina y'amashengero. Hari amashengero vyitwa kwa kijijwe, vyitwa ko arimwo agakiza, aho usanga kubera udasengera muri ayo mashengero ugasanga baragutenze, baraguciye, canke ntibemere nuko wanabatijwe kandi warabatijwe mu mazi menshi. Bakarinda kubwira ati uwo mubatizo bakubatije siwo, twebwe nitwe dufite umubatizo w'ukuri. Ariko ivyo biragahera. Dukwiye ngo natwe gukundana, tudafatiye ku madini, tudafatiye ko tudahuza ku vyizegwa, tugakundana kugira Imana yadukunze. Haleluya. Yesu ahabwe icubahiro. Rero mu kurangiza nagomba ndakubaze, turabonye agape ingene itandukanye na eros na philia. Turabonye ko eros ni rwa rukundo ruri hagati y'abagabo n'abagore, ni rwa rukundo rufatiye ku kuntu umubiri w'umuntu uteye, ku kuntu ubwiza bwo kurukoba rumeze. Ubwo ni rwo rukundo bita eros. Twabonye ko urwo rukundo ruba rufise speculation, uba ufise ikintu witeze kuri uwo muntu. Umukunda kubera muze muryamane, umukunda kubera amatayi yiwe. Umunsi yocumbagira akabikimuga ntosubira kumukunda. Umunsi uwo mukobwa uvuga ngo urakunda yohongoka amenyo ntosubira kumukunda. Mugabo uguze umenye ko n'urukundo bita eros. Ubwo rukundo rurahindagurika kuko rwubakiye ku bigumbagumba. Or ibigumbagumba ntivyigera biba stable. Uyu munsi urumva ko ukunze umugore ejo ukamuhararuka. Uyu munsi urumva ko ukunze umugabo ejo ukamuhararuka. Ico gituma urwo rukundo eros nubwo turufise nk'abagabo n'abagore, turakeneye ko ruba marié canke rugasubirizwa n'ubwo bita agape. Yesu ashimwe cyane. Ubwa kabiri twabonye urukundo bita philia ruri hagati y'abagenzi, aho ukunda umuntu kubera ico mumariraniye, umunsi yahagaritse kukugira ica kumariye ugaca umuheba. Ubwo n'urukundo bita philia. Ariko urukundo tubonye ko dukwiye kugaragaza, rukwiye kuturanga, n'urukundo bita agape. Ubwo rero rutandukanye n'izo zibiri kuko gogo ntaco rufatiyeko. Ndangije ndabasomera kano karongo
kari mu Vyakozwe n'Intumwa igice ca 2 umurongo wa 44 havuga ngo abizeye bose baba hamwe basangira ivyabo vyose, amatongo yabo n'ibintu vyabo barabigurisha bakabigabangana bose bakurikije ukuntu umuntu wese akenye, kandi imisi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura imitsima bakarya banezerewe n'imitima itagira karohe, bahimbaza Imana kandi nabo bashimwa n'abantu bose, umwami Imana akabongera imisi yose abama barakizwa. Ngoma ndababwire yuko mu Burundi nitwagira runo rukundo tugasangira ivyacu tukaba mu bumwe nk'ubw'abakristo ba mbere, Imana izotwongera abama barakizwa, Imana izotwongera abatizera bongerwe mw'ishengero. Icatuma rero mu Vyakozwe n'Intumwa Imana ibongera abama barakizwa nuko abo bantu baritegereza intumwa urukundo bagaragaza hagati yabo bita agape, bigatuma bifuza gukizwa, bigatuma bifuza kumenya iyo Mana y'intumwa n'abigishwa. Rero ngoma dusengere runo rukundo rugaruke mw'ishengero. Ugo rukundo rwatuma basangira ivyabo, ugo rukundo rwatuma bahura n'umutima uhuye, rusubire rugaragare muri twebwe. Ibi bintu byo kwama twumva ngo amashengero yacanyemwo, ngo abapasteri bagwanye, ibi bintu by'ukuri ni manque d'amour, nuko atarukundo bitaga peruhari. Ariko reka dusenge dusaba Imana isuku ugo rukundo mu mitima yacu. Haleluya. Data mw'izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko mwami wadukunze tukira abanyabyaha kandi duhamagariye natwe gukundana. Twamenye ko urukundo bitagape n'urukundo gwitanga, nawe waratugaragaje ko urukundo mu kwitanga, mu gutanga umwana wawe w'ikinege. Ndasengeye rero mwami ishengero ry'u Burundi n'iryo hanze, umubiri wa Kristo en general, kugira ngo usuke urukundo mu mitima yacu, urukundo rutuma tudasubira gucanamwo, urukundo rutuma mwami tutagira irobanura ku butoni, urukundo rutuma mwami tuba umwe. Uzobukoze Yesu Kristo. Ndasengeye n'abariko barasubira inyuma, abariko baracibwa amaculpabilité muri bo, bacigwa imanza n'umugwanizi, urukundo rw'Imana rufuka ibyaha byabo, urukundo rw'Imana rubakwegere mu ruhongore, abariko barasubira inyuma bagarukane, abariko baragwa usubira bavyure. Kubwo urukundo dukunda mwami, ntuturakire ahubwo tugirire imbabazi ku bantu bose mwami bumva batsinzwe na rino jambo riko ndigisha. Twagusavye imbabazi zawe n'urukundo bibe mw'ishengero, dukundane nkuko Kristo yadukunze. Ni mw'izina rya Yesu senze, amen. Ndabashimiye mwafasha akanya ko kunkurikira, ndabifuriza kugaragaza urukundo hagati yanyu rumwe bita agape. Murakoze.